Ndabaramukije amahoro y'Imana kuri mwese iyo muri Imana ibahe umugisha. Nashaka tubandanye rya jambo twariko turavugana yasije yacu umwansi w'urugo. Umwansi w'urugo twabonye ko ari nde? Umwansi w'urugo twabonye yuko ari Satani. Satani niwe ateza intambara mu ngo. Kandi akora mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi cyane, ariko twabonye yuko twebwe abemeye Imana dutegerezwa kwama ku mavi, kuko na Satani ntadendebukirwa, ntaheba intambara, ntarekura. Rero kubw'ibyo natwe ntiturekure amasengesho, tuyagumeko, kuko umwansi w'urugo ariho. Twavuganye yuko kugira urugo rubeho bisaba yuko haba umwigeme n'umusore bemera kubana, kandi twarabonye amayetape amwe bacako. Tubona yuko inyungu yo kugira haba urugo, Imana ibifisemwo inyungu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Imana burya ibifisemwo inyungu. N'ikimenyamenya kugira Kristo Yesu avuke. Twavuze Imana yaciye iremera urukundo muri Yosefu. Yosefu yumva akunze Mariya. Yabonye umwigeme Mariya, yumva aramukunze pe. Amukunze barabana. Ariko si kondisiyo. Kuko Yosefu mu mutima wiwe amaze kumenya yuko Mariya yibungenze, aca yibwira kumuheba mu misho, niko Bibiliya itubwira. Ariko umumarayika w'Imana amugendera Yosefu mw'ijoro amubwira ati, ntuhebe umugeni wawe Mariya. Ariko kondisiyo yamuhaye ati, ntuze wigere mumenyana, donc murangura amabanga yabubatse kugeza umwana ari mu nda ya Mariya avutse. Kugira urugo rubeho bisigurwa yuko Imana ibifisemwo inyungu, ibifisemwo umugambi. Ego cane, ibifisemwo umugambi. Tugiye turaraba n'ingene Manowa yabanye na mukiwe kugeza Samusoni abonetse. Tugiye turaraba kuva kuri Aburahamu. Aburahamu azana umugore wiwe Sarayi, barabana. Umwana wabo Isaka, Yesu ashimwe, nawe azana umugeni wiwe Rebeka, barabana. Kandi muri ivyo byose harimwo intumbero y'Imana. Yesu ntashimwe. Rero kugira uvuke, waba ukuze, waba uri umwana, waba ushaje, waba uri umwigeme cyangwa umusore, kimwe gusa Imana yari igufiseko umugambi. Burya Imana imaze gutuma uvuka yari ifise umugambi. Kuko tugiye turaraba umuntu wese avuka mu bisanzwe hariho umugambi Imana iba yaramuteguriye kuzokora mw'isi igihe kanaka, nawe ubwiwe atazi, n'abavyeyi batazi, ata muntu n'umwe yoba abizi. Ariko Mariya yarabibwiwe. Yesu ntashimwe. Nawe urashobora kubwirwa ikintu ku mwana uzovyara canke umaze kuvyara, ukakibika nk'ibanga urindiriye ico Imana yakubwiye. Yesu aguha umugisha. Kirindirane ivyizigiro, Imana ntibesha. Rero nawewe ubwawe kugira uvuke, burya Imana yari igufitiye umugambi. Yari igufitiye umugambi. Ivyo ndavyumvira ko nkasanga nivyo kabisa. Niba naravutse jewe, ni ukuvuga Imana ifiseko umugambi.
mfise ko umugambi kandi yari yumfitiye kuva kera. Niba umugambi w'Imana utarahera, nzobandanya kuba mu isi kandi umugambi w'Imana kugeza ushitse. Haleluya! Yesu nashimwe. Nico gituma ngaruka nkabwira abantu ko wifuza kwica mwene so, wifuza kwica uwundi muntu, uzi ico Imana yamuvuzeko? Urazi ico Imana yamuvuzeko? Mureke abeho. Hari n'igihe usanga ari nawe azogutungira abana biwawe utakiriho canke utakibasha, kuko Imana niyo ubushobozi, ni Imana y'imigambi, ni Imana itivuguruza, ni Imana y'ubushobozi. Ico co urakimenya, ntuze wishimira ko uri umuntu uhambaye muri iyi si, kuko tugarutse muri Bibiliya n'umwami Nebukadineza, Imana yamugiriye ikintu ngira ubuzima bwose atigeze yibagirwa, natwe ubwacu n'ubwo kitubera akarorero. Si vyiza kwishira hejuru ukabwira umuntu ngo ntuzi ko no gukuraho, ninde azi ko ari wowe ugenda ubwa mbere? Navyo womenya. Nico gituma tekana, werinde ubugingo bwawe, utegure ejo hawe, kuko ejo hacu twebwe dushaka kuzoja mw'ijuru, nta kindi twifuza. Mw'izina rya Yesu Kristo, umuntu azobaho, kandi kubaho k'umuntu Imana ntawigisha inama, kuko nasanze umuntu ashobora no kugwara akagera kure cyane. Yesu nashimwe. Nabonye umuntu yagiye muri koma amara y'indwi irahera, ashirako n'iminsi, ariko aragaruka aba muzima, n'ubu aracariho. Hari n'abandi batezwe imitego ikomeye, ariko n'ubu bakiriho. Hari n'abandi bishwe ariko n'ubu bariho, kubwo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntushobora kuwuzibira. Nawe wowe uri umucuzi uzi gucura imbugita nziza cane zikarishe, nawe uri umuntu ufise izine ikomeye y'imbunda, naho wowe umuntu uzi ibintu vy'uburozi, ariko ico ndakubwira, ntushake kwica uwundi, kuko umugambi w'Imana ntibawica. Wowe uriko uriteraniriza ubusa n'Imana ndetse n'abantu. Rero tuvugana ijambo ryitwa umwansi w'urugo. Rero nariko ndavuga nti burya mu rugo twebwe, Imana ikugiriye ubuntu ikaguhezagiza abana batoza indero nziza. Bamwe bavuga indero nziza si ugukubita umwana, ariko Bibiliya nayo ivuga ati umwana ntureke kumuhana, uzumuhane ariko umwereka inzira nziza. Iri jambo twigeze gusoma, twararisomye muri gusubira mu vyagezwe, tugitangura mu gice ca mbere, gusubira mu vyagezwe 5 ku murongo wa 16, ati wubahe so na nyoko nk'uko jewe Uhoraho Imana yawe nabikugeze, kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha, uhamererwe neza. Haleluya. Niba twaravutse, tuvukira mu miryango minini canke mito, tuvukira mu miryango ikijijwe canke idakijijwe. Ushobora kuba ufise abavyeyi bakijijwe, ni vyiza cane, urashima Imana. Ushobora kuba ufise abavyeyi badakijijwe, navyo nyene menya yuko ari vyiza cane, ushima Imana. Niba wiyumvira yuko bokizwa ukabashakira agakiza,
basengere bikunda mukavugana neza. Nasanze hari abana biyita abantu bo barokore ba cane, usanga abwira umuvyeyi wiwe ati mama kizwa, reka izo nzoga zawe, wewe uzoja mu muriro, amubwira amukengera. Ntukamukengere, Bibiliya irabivuga, umwubahe. Kuko aha Bibiliya ivuga ati wubahe so na nyoko. Imana ngaha ntiyashizeko ati so na nyoko bafise ingeso nziza. Oya, so na nyoko bakijijwe, no. Imana yavuze gusa wubahe so na nyoko uko ari kose, yaba ari umusambanyi, yaba ari imborerwa, yaba ari wa mupapa adatanga irasiyo, yaba ari wa mumama atacanezwe, musonere, mwubahe. C'est une condition, nicagezwe Imana yatanze. Mwubahe uko ari kose kugira Imana muzobane ikugirire neza. Kuko aha ku karongo ka nyuma aravuga ati uhamererwe neza. Bisigurwa yuko utubashe so canke nyoko, utubashe abavyeyi, n'amahoro uzobonera mw'isi. Nubwo mw'isi hariho ibitugerageza, ariko Bibiliya isubira ikabivuga, ni ukuvuga utabikoze bikubera umuvumo. Si ijambo ry'umuntu, ni ijambo ry'Imana, ni icagezwe c'Imana, si icagezwe c'abavyeyi, ni icagezwe c'Imana. Papa wawe mwubahe, niba yarazanye abandi bagore, niba nyoko yaragiye ku bandi bagabo, niba adafise ingeso nziza, muri make mwubahe uko ari. Akijijwe mwubahe, adakijijwe mwubahe. Umwana agahagararira se ati papa, ukamukubita naje ndagukubita, umwana akabivuga akavyaturana akanwa kiwe. Nasanze abantu benshi naho baba barakuze, hari imivumo bagiye bibikamwo. Imana yangiriye ubuntu, fata akanya saba mama wanje imbabazi. Sinari bwatahure iri jambo ry'Imana. Saba papa wanje, ndamusaba imbabazi. Yesu abaho umugisha. Uyu munsi numva ata vyinshi tuvugana cane, ariko abana twavutse twari bato, twagiye dukura. Hariyo abandi bakiri bato, hariyo n'abandi bakiri mu nda za ba nyina. Ariko umuntu wese azobona kino kiganiro, azo kwitonde, yicare, yihe umwanya, yiyumvire. Narasomeye, narubashe abavyeyi biwanje. Niba ntabubashe, uwo muvumo Imana yavuze ntuzohava unshikira. Niba Imana ivuze ati wubahe so na nyoko, nk'uko jewe Uhoraho Imana yawe nabikugeze, kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha, uhamererwe neza. No kuvuga mu gihe utabubashe, hari umuvumo w'Imana, kuko hari ijambo ry'Imana warenzeko. Rero aka kanya abantu tumaze gukura, abantu bakiri bato, hoba umuntu yoba yaragize ikibazo kubera kudatahura abavyeyi, agasanga yabwiye nabi umuvyeyi, canke yamwiyumviriye ko nabi, yamushakiye n'ikibi. Nasanze hariyo n'abana avuga ati papa na kirya kiduga ciwe coca gihenagurika.
reka dusabe Imana imbabazi ko umuntu wese avyumva mu mutima. Ijambo ry'Imana ndarikundira kimwe, si agahato, ni ukuvyumva mu mutima. Reka dusenga Imana itweze. Vuba turabandanya ibikurikira kugira ngo intumbero Imana idufiseko izo tubere nziza. Kayini yavukanye na Habeli. Imana yari bafiseko umugambi mwiza, ariko Kayini aca arahusha umugambi w'Imana. Yawushije gute? Kubera icaha. Icaha ni kibi. Icaha ni kibi. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye akanya waduhaye ngo twongere twirimbure Mana. Dusanze Mwami hariho bimwe bimwe tutagiye twubaha, nk'iki kintu co kubaha abavyeyi, gusonera abatuvyaye. Mana, twagiye twitwaza ibintu bitari bike bigatuma twandura umuvumo. Turaciye bugufi, nutweze Mesiya, kubw'amaraso yawe Kristo Yesu. Ijuru ritwemere, ubane natwe, tugire neza. Tugire neza, duharire Mana, kandi turasavye Imana iri mw'ijuru, duhe kuraje yo kwaturira n'abavyeyi bacu. Bikunda Mana, tubaturire, udukure ku muvumo wose, nyamara uduhe umugisha wawe. Igihugu waduhaye Mana, wadusezeraniye, tuzokironkeremwo umugisha, tukimererwemo neza. Zoba ukoze cyane, urakoze ko twumvise, kandi turasengera abandi bose Mana iyo bari. Yesu Kristo, abumviriza gusa canke ababona baza kumviriza Mana kino kiganiro, ubagirire ubuntu. Mpwemu w'Imana avugane nabo, abahe kubaha Imana mu kubaha abavyeyi biwe. Yesu uzoba ukoze, ni mw'izina ryawe ryera, amen. Bana b'Imana, ndabashimiye cyane umwanya tumaranye. Yesu Kristo abaha umugisha mu banyu, mu ngo zanyu. Abafise abafiance, twaravuganye yuko na Yosefu nawe yari yatanze inkwano, ntiyari bwakore kuri Mariya. Rero ico kirabandanya, n'ubu nawe watanze inkwano ntumukoreko. Hariho n'abakobwa bakunda gutanta abahungu, rero ivyo byose ntibikenewe, ariko no kurindira igihe c'ubukwe bizogenda neza. Yesu aduhezagire, amen. Mugire umugisha.